Umuntu warigeze gusengera umudamu umwe uwo mudamu ntiyarakirana n'umugabo wiwe yarafise ingorane zidasanzwe umudamu yaramaze imyaka 2 atabana n'umudamu wiwe yarafashwe n'ingwara yo gusurira umugabo wiwe yararasura ijoro ryose umudamu yo imisuzi ariko arafamba mixage ya misuzi namukoze ko guca gusa nararambuye ukuboko ruje Damgati uhera yumu ntuzosubire gusorera umugabo wawe kandi nawe uzosura ntuzosure imisozi noka mu Burundi twebwe turakwiye guhindura amazina wewe witwa Benisho bavyumva warukwe kwitwa nka Manirakiza Gitoro abandi bakinkura kitwa ahishakiye sukari bamuciri babyaragiye nka wewe nturavyara ndagusaba umwana wawe uzovyara uzomwite tonda neza kuko atonze nabi ntakigiye nukuri kw'Imana agiye pembeye aho abandi bitonde uzogenda haje muri vire wewe ntuburehuko oya wewe woteza kuba muremure wabuze intabire ucubura n'ikiyeri urumva ikiyeri mu myaka iheze nta muntu mukuru w'ikiyeri yagira gucyane oya nibagira uko mukuru w'ikiyeri bagira uko Moya yote Wenu wana kore kwa radu abantu benshi ubunyi usanga ari bagufi abandi bafoye amagongo bari inyegeza bakurikiye Ufise inkuru nyinshi cyane yo dutera ariko reka tumureke twamusa nta nkuru ntera oya jewe kare ngikomeye natera amabuye yatari kwe oya hatari nibigori byokeje kumwe none tuvuga gute twarakora muzehe ngaha mutama mukulukulu kambembe gatonya muze ni mavi ya bata uri papa mukulukulu kandi asanzwe afise nibindi arafise ivyatunze ibitungwa ivyo noroye harabatunze naborozi jewe rese ndi mutunzi je ndi umworozi awe uroro je ndoroye abantu benshi ntibazi ko ndi umukozi w'Imana amen abantu benshi ntibazi ko nakiriye Yesu kuko kera nari umufashi wa boke nanywa boke kandi nkazibabaza cyane ariko hagera igenda zambura amaso ndavuga tuwera gusa kera ngo ntashe naborewe nagira ngo nturi ikintu bitumube abana bakiruka bose ngo paparanuka mu kanwa minjo pasteur ibisasa batu yote bananiyo atakwinita mu barabara pasteur Pasteur wa vrai. Yes, Pasteur Mukulukulu. Warukisema Mukulukulu naenda kumilombo. Mukulukulu. Yo. Yo nibutse kera tugifungura wasanga tumeze neza. Bonjour mesdames et messieurs, le fan de Buja Flavor. This is Step Media, channel of progress for this industry of Buja Flavor. Chakenya mkurucho kiwaza mshambuga muri industry of Buja Flavor. Nkuko tumatubikora reka tuze dukingura kirimana hamaduso ya dukingura bwa kunzi ba Step Media 257 wherever you are muri hose turabakunda cyane tubashimire cyane kandi ku wamaze kugira subscribe ku mataragira subscribe n'abanyene tubashimire kuko mwamaze kwiraba hama mugire subscribe amuce mutumira n'abandi bagire subscribe kandi turi kumwe n'umutama w'amateka cyo nabasaba nuko mwaje kugira subscribe kuri channel yiwe ni Mukulukulu official man Mukulukulu wakulu wewe hari ibintu utazi neza umaze kuvuga ngo Mukulukulu ugamera warivuze nabi si Mukulukulu ni Mukulukulu Mukulukulu uranko usongora umuntu Mukulukulu kandi ururimi ruguma hagati y'imvye ndiruja kure kandi urusha mu magaga bishize mu magaga gice bipfa Mukulukulu mugabo urahinduka mu nyuma uzurakwikana kambembe kambuzi waibonye kambelembele ulingankoyo lubakasi lubambila Yusufu Salumu Jiblile Banzu Baze Machance Maréchal toujours x10 alias Mukulukulu problem ayera mazina yo problem sana tatizo papa biko papa
Mimi niko bien. Na nashitu likuyaka leo. Siku nyingi niko kule kubundeko. Kule Kongo njo nilikuwaka kuangalia kaba Kongomani. Tuko tunaongea, tunadiskite. Tunaya bale ba mondele banabebaga zabo ya Kongo. Bale ba mondele. Njo nilikuwa naenda kuangalia sasa. Basemaga izavole, banavole sana. Bale banatuiba sana. Zabo kule njo nabebaka tiama korta castellite. Njo banachukua pale banabeba paka wanatuiba sana pale. Mimi njo nilikuwa navuka sasa kuona batu kule sawa. Mimi njo petit frère ya Mobutu. Wewe pekee unabakia wewe. Mimi njo nabakia uzunguluke. Hakuna ungine ni mimi pekee. Mie njo banaiwaka. Hakuna ungine ukiona ungine pilate. Sasa ba people bakule banasema sasa bwana bale bako banatuiba zabo. Tuko tunaangalia kakisi ya kuba nyataka. Tuwapike fimbo mpaka bakimbia yake. Hakuna kurudia tena. Hatutaki mtu kurudia tena kutuiba pale Kongo. Hata tulisha sinye siye. Sinyatile. Njo nabambia musinye. Nilikuwa hapa njia ya Burega. Tukatoka hii njia ya Nyalubwe. Njo tukachomoka kwanza Kiloko. Tukakuwa tunapanda. Tunafika kule hii njia ya Shabunda. Njo tunafika pale tunakale. Njo tunafanya l'assemblema pale. Njo tunaongeaka tunasema hivi no. Hakuna gisi baendelee kutuvuliza hapo. Na shitu kopale. Njo tukasinye tukasema hivi mundele akirudia kuiba tena dhahabu ni kumupika fimbo paka asikie maana yake. Uwo ni papa Mukulukulu mariko murumva akwagerageza kwabwira ivyerekeye abavandimwe muri Kongo. Yego cyane. Byagenze neza cyane. Byagenze neza cyane. Kayimenya n'abanyarwanda baragiye kwara. Nabo rwose njya mbasura cyane bariya nta kibazo dufite ngenda bo. Njye bakunda gose. Njya mbakunda ubona ufite nabari beza. Abari beza cyane. Ubugi kukundikira abanyarwanda ibi byari giki. Na magambo yabo kuntu bajya basetsa kuntu bari kuganira abari babo. Ufite bari kandi buriya abanyarwanda n'abahanzi. Abahanzi bakomeye cyane. N'abahanzi cyane. Bafite indirimbo nziza cyane. Ariko warabashuhuje bameze neza. Bameze neza. Nabonye n'umwari witwa Mukandori nawe twaranaganiriye cyane. Mukandori n'umuntu usasa cyane ufite amabuno meza rwose. Wasaza ameze gute? Ntabwo nayarebye rwose. Mbabare cyane. Oyabonye gute se? Najya ndeba nyine arimo nguti ya nyene nakamarama kargoze n'ingorane rwose za. Ariko bamerewe neza abanyarwanda. Nabo ni bazima cyane muri rusange rwose bazikora abaturanye neza. Bameze neza nta kibazo dufitanye nabo. Arandi makuru nari mfite bambwiye yuko ngo ngoreka kuja no kubona Putin ngo maravuganye najya. Putin nawe nahise mwohereze message. Sanguriya mugabo nawe ntasoma message. Nibibazo. None ari makumukori. Reba rese ufite amayinite angahe muzavugane nawe. Uri hani Burundi mu telefone muzavugana iki rwose. Nashizemo 5,000 byose birashira. Burya ntibigere wiyumvira kumamagara kuri WhatsApp. WhatsApp barayinyimyeka. Niyo najya nshaka nawe uyifite uzayimpa. Kandi burya ngo mwariganye ngo umugenzi wawe. Cyane rwose yatangiye amashuri yibanze mu Ruziba. Niho yigaga primaire. Secondaire. Akomeza primaire nduza secondaire. Putin. Kuri base niho yize rwose. Kuri base. Kwe mu Burundi turakaze. Turakomeye cyane abarundi. Turakomeye rwose. Amashuri yisoza. Amashuri yisoza nayo cyajya gukomereza iwabo mu Burusiya hari. Niyo kucyabaja mu gisirikare afata igihugu. Ubona w'igitoro yugaye. Ndeka dai. Tora rwose tuzakibona vuba. None muhamagare dusabire sha. Mpama inite se. Ko mushaka abarundi vyagusa. Nimutanga amayinite kugira ngo ahamagare mutamahariya atange igitoro. Sibyo namze. Yego cyane kandi cyakiboneka ku bwinshi cyane rwose. Kandi bizi neza cyane. Yego amazutu araboneka na essence, petrole. Nawe ushaka benzine yayindi bakoresha mu ndege. Yego arabahereza. Uraze ko mukayanza bagira bagura indege. Barabivuze ariko bakora bavuga ngo ni bihuha. Oya si bihuha. Bavuga ngo ni bihuha. Ndege iragugwa. Muri una misi nyene. Yego vuba cyane. Ni abanyakayanza nyene. Yego iragugwa indege. Jewe bya bintu nibaje ko ari ububeshipa. Oya ntaweshi burimo. Ntaweshi burimo no kuri kwimana. None bagira bagura indege n'igihugu cyo kitagira indege.
abarundi ntibifise indege turafise none zizigo ziraca hejuru n'iziwawe helicopter oya bavuga indege zitwara abantu none zigeze ica hejuru nta bantu baba oya bari nti amategeko ntabibemberera nta ndege bazobaha indege bazoyibahanye nta ndege bazogura bazoyigura yego ushaka ugize ibihari kuri yo shapo yego ndayavura yego frere oya reka ni bikomeye cyane harimo ubuhaza yes uri mutama tuko turavugana n'umuntu asanzwe ari umukomedian ariko je kibazo mfise afise talent arabikora neza arakina neza papa ariko nkini kunye mbege kuri ki papa ari mugacerere ibikorwa by'iradio byaragutwaye cyane muvyeyi wanje kubera iki jewe ibikorwa ntivyantwaye na gato ibikorwa ntivyantwaye by'iradio oya haba namba ahubwo hagiye haba ibintu bijanye no guhemukirwa abantu bakambemukira sana ibibazo rero nagize cyane nabuze ivyuma ibikoresho za kamera urabizi yuko zirazimvye gukota ubusavye amahera make ngo senkanti abandi ka televe urazi ko abantu benshi bagiye bambaza yuko je no banubatse nabwiye ko mpanze nubu ndacapanze rero ukora gupanga ucu ukora gukota kamera ucu ukora gusumira abana uri herejidezo uri hamatara n'amazi uri kurankurikirana ugure n'amayinite uri n'amakori ya leta urabona uwo vyacanganye ni atari urumva rero usanga rero ibintu bigiye kuba birebire bashudi hitamo rero gutekereza gushbatika ntekereze hanini n'uburyo uburyo ne bwagiye bibituma ntabandanya neza nahana ibintu mu mutwe jewe birapanze biriyo ndagenda kuye ko byaravuye birimuka birava no mu mutwe bigeze no mu nda ubu mu nda n'amastoki ibikorwa biriyo hariho comedy nyinshi cyane gose mu nda zoba ziri hagati y'igihumbi n'umuriyoni yego no kuri kwimana zibe zaho zisohokera ahubwo ryari warantelefone mbwira ngo uzoza kundaba numva ndagiye cyane navuga ati reka rero mvide ndari ku mutwe uruhuka nari maze imisi n'uvu mutwe kugira ngo ndonye ndasohoka njanze ndanga kuririmba kakaririmba ko baririmba nzuna muri amaso yanje imisozi yo mwiyese kumbego gutabagwa kwanje kuzopfa none rabo natabawe suko n'Imana iravyumva abako murakora kino kiganiro ndifuza yuko mufasha mutama mukamuronsa ivyo vyuma ni kamera gusa hamwe na mikro nivyo binini babikino sivyo nega papa nivyo babikino vraiment reka gutera inkuru rero mugira sanze ibintu ari atari urumva jewe naziye ndo nkabajama benshi cyane ba telefone ari muri za Australia abari muri za Zambia mu za Kenya ukuntu kuri kwimana nanuze za Uganda ngo urumva ngo twarabonye ngo akantuzeye ngo aka video kawe ngo akinanye ngo nantuze ngo na DJ Fanny ngo uvuga ngo yuko ngo ukeneye ngo ibikoresho ngo none ngo burabironka toyaje we ntavyo ndaronka ngo je ndiyemeje ngo kugufasha ngo zoguhanga ibikoresho ngo ukore vraiment ngo afise talent ngo kandi we ngo ubikora neza ngo urashaka gutera imbere nanje ati sawa ngaca nshinga amatwi iminsi 3 yahere nkaza no wumva ngo bite ati sawa ngo urakomeye ati namahoro ngo bantu ngo urumva ati sawa ngo we ngo urazi ko nakwemera ibikoresho atego ngashango ni sawa kabisa ngo ndiko ndabitegura ngo mbe bujya nta kanimero ka DJ Fine ngaho wompa nimero nkamusunikira yamara kwironga nazosubira nukunda mutse kaje mbwa ati ure wa mujama yarondera inimero za Fani namugambi yarafise hari uraje kumbura nkina n'abakobwa beza abakobwa bamataye gucyo rubabona babarundi kazi beza bameze neza yego cyane hama rero nkazana ngo urumva ngo uyo ngo nararavye shaho ngo wakinye kakano ngo nutera inda ngo terere ngarenga ngo sha ngo nukuri kwimana wongiye kugufasha ngo we ngo mbwira ngo uri hehe ngo mpa adresse bika majamo meshi cyane hanyuma yari iminsi ngo mbe njya bukobwa mwakinanye kajya kantu yitwa ngo iki ati yitwa Reira ngo mpa kanimero kiwe ndamuhereza nasura kumvugisha gumbe yarondera nde Reira mana babawe ningora abantu ko twabaye wundi nawe rero ngo wumva wundi nawe ngo biki nibiki harakanira twakinye hakani twakinye n'umwigeme umwe Natasha tuko turakina tuvuga yuko ambaza ngo ufise gute ico gihe nanje narakwise umusobeko nambaye neza ndamwereka isaha nafise isaha vraiment muri Chine nziza cyane isaha nziza cyane nafise na telefone imeze neza n'ubu telefone yanje ngaho mu nzu imeze neza ntabwo ari mbi oya ni telefone nziza cyane kawe nk'ubu ndayiguhaye kuri kwimana idanje mugabo sinkura kuyigendana kora ntinya kubo yinyiba telefone yakaze cyane umunsi wabye ntafite telefone ntuzugire ngo narigurishije ntinya ko yinyiba hanyuma rero
niho rero mu nyuma nagiye numva ngo ujya mukobwa ngo mwakinaye kajya kantu ngo ni kiza cyane ngo karanjoheye ngo mbe yitwa gute yitwa Pamela ati bamutazira Pamela ushaka uzompa nimero kiyo ujya mudada ngo tuvana ngo arakina neza cyane ku mutima tuyameze nk'abandi bame basabaza nimero za Fani na za Reira ni bamwe ndihorera nawe Queen ndazimwime nese no kundondera urumva umugambi wiwe wari uyo ntura kumfasha urumva rero ndashaka abantu bamfasha sinshaka bansaba nimero z'abakobwa dukorana ubu turi kumera jewe ubu nta bantu bazogusaba ubunye baje bazinsabye ziwanzoze guha nzozibaha basabye ziwawe nzozibaha kabisa kugira ngo nawe muyage yegwarije nawe uza wumva ngo urumva ngo twanya ngo mikro yawe ngo yirabura uratuguhereza yera ibintu nyibyo byose yes ni baba Mukulukulu ndabukunda cyane umuvyeyi wanje je n'umuvimano bari nkunda cyane kandi nubaha gose kandi abantu baducira inzira no muri kano kazi kacu ko kumenyesha makuru ni vyiza cyane ariko kitubabaje nuko afise kabirado akariko kabayicarage bwira bivanye niki n'ikibazo cy'uburyo urumva yuko akeneye kamera akeneye na micro akeneye yuko bubufasha kugira ngo ivyo byose bikore kandi urazi ko nga mu Burundi bizimvye cyane kandi turazi neza yuko mu mahanga harimo abafana biwe benshi cyane ndazi ni intsinzi gose mugiye hamwe mukaba babiri mukamufasha bizogenda neza cyane kandi afana vya bindi kumusabira nimero z'abantu sino gapapa no sukomane bahindura ingendo abantu bahindura ingendo mugane bahindura inyifato oya nimba hora bifata guca ntacyo nugume wifashe kungene muga bahindura ingendo nivyo bintu vyiza cyane guys urumva yuko muhindura ingendo kandi bikagenda neza cyane kibazo nifuza kubaza ati mbega papa mpero kumbwira ko wakijijwe usigaye uvuga ubutumwa vyahereye urushengero gute bakirisu gute yewe n'ubu ndashinga intahe imbere y'abarundi n'amakungu muri Amerika Afrika y'Epfo n'iya ruguru muri Aziya muri Sudani yazo kwa yigabuyemo kabiri y'Epfo n'iya ruguru akaba Korea y'Epfo n'iya ruguru byo byose ndavyemeza yuko jewe ndumukozi w'Imana abantu benshi ntibazi ko ndi umukozi w'Imana amen abantu benshi ntibazi ko nakiriye Yesu amen abantu benshi ntibazi ko nakijijwe abantu benshi ntibazi ko nahindutse amen oti guterera kuko kera nari umufashi wa boke nanywa boke kandi nkazibabaza cyane ariko hagera igenda zambura amaso ndavuga tuwera gusa tiboke ngiye kwisezerera ndayiheba kuva uyo munsi gushika nta boke ngera mu kanwa mani habwe icubero cyane kandi nta nikiyerinwa nta ruwa yarenwa nta musteri ndende cyane ngufinwa ngo nkorera ku mutobe gusa amen amen urumva iyo ntsinzi intsinzi ikomeye cyane haleluya kera ngo ntashe naborewe nagira ngo nturi ikintu bita umube abana bakiruka bose ngo papa aranuka mu kanwa ye baba we ariko ubungize ati ko papa yisize agaparufe urumva ukana kararyoje ukuri umutobe bize ngo papa yisize parufe ubwo igihe bwa mentage bize ngo papa aranuka mu kanwa sa probleme ukazora gashirako uriko uravyumva ndavyumva cyane muvyeyi ikindi kintu naciye nkizwa nkampeba n'inyama nikuri kw'Imana warushavuye yego warushavuye nashavye gusa ndashavura inyama ndahevye akagurube ndahevye ingurube ndahevye ingurube ndahevye inkoko ndaheba inyama zinjiwa ndaheba inyama zinjiwa uravyumva ndarahevye byose maze guheba mvuga ati ndakwiyeguriye rero ndakwiyeguriye kuko byose ndahevye uriko urumva ico kintu ndavyumva ingurube rero yoyo nitwigeze duhuza kuva kera yeshwe mu benzi ingurube nitwigeze duhuza kirega nabaye mu Islam nukuri kw'Imana nabaye mu Islam kandi imyaka je nitwa Yusufu Salumu Jibril yego vrema Yusufu Salumu Jibril Yusufu assalamu alaykum wa alayka salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh shawo mkubwa sana wewe uko zani mimi ni mumburumburu wallahi muislamu wa ndani mkubwa sana ni haki ya Mungu wewe tena ukiniita shehe mimi hakuna tatizo watu wengi walikuwa wanajua mimi ni shehe nilikuwa naenda Tanzania au Kongo natoa mawaiza watu wengi wanakuwa wanajua shehe anakuja assalamu alaykum na Kongo tulikuwa tunafinya tu ni ugali bwana pale Kongo acha bwana wakati wa mwezi Ramadhani sasa kama wakati wa mwezi Ramadhani huyo waislamu ndio wanafunga wanaswaumu tulikuwa tunafinya tu wali pamoja na samaki nzuri inaitwa ni zukaoria. Unaijua ile? Ndio naisikia mara ya kwanza hii. Zukaoria ni lugha ya huku Kongo. Ni mashi. Mashi. Zuka.
Oria. Ni kusema hivi zuka, lamuka. Oria ukule. Zuka oria. Lamuka ukule. Na lingala ni hivyo. Hivyo kufungure. Njoo sasa mwanamke umoja ndio alikuwa analeta ile samaki. Kuleta ile samaki si njoo kaipika. Kuipika ikawisha. Ikakuwa mzuri sana. Iko na mafuta ile samaki, iko na chumvi, njoo wanaita makayabo. Ile ya chumvi. Kuipika sasa ikisha chemuka ikisha kuwa mzuri, njoo akaamusha bwana yake. Akamwambia Sheri, zuka oria, lamuka ukule. Iko mangala ile yote. Sasa ukageuza ukatoka misimi, ukatoka kuwa usheha ukakuwa prophet aje sasa? Maana yake sasa sinjo nili mwanzo nilianza mie niko Katolike. Nikatoka kwa Katolika nikaingia mu Emmanuel. Kutoka mu Emmanuel njoo nikaingia mu Pentecote. C'est vrai. Nilipotoka mu Pentecote njoo nikaingia mu Bateme de Jehova. Hapo ilikuwa ni Kongo. Wakati sasa nitoka mu Bateme njoo nikaingia mu Mizilma. Hivi sasa toka Mizilma ushaenda? Niisharudia sasa tena kunani kugakiza. Mimi njoo pasteur hivi sasa. Watu wote wananiyo. Hata ukiniita mbarabara pasteur. Pasteur wa vrai. Yes, pasteur Mukulukulu. Waru kisema Mukulukulu naenda kumilombo. Mukulukulu. Mkubwa. Mtu mkubwa. Njoo vile papa. Yes, ni papa mko mnasikia anakuwa anabambia maisha yake anakuwa anabwira ivyo kibuzima bwiwe kandi ni vyiza yuko yo butubwira kuko nibesha bakeneye kubumenya urumva yuko yarakira agakiza kandi nivyo urasengera abantu ariko nakagakira yego cyane umuntu warigeze gusengera umudamu umwe uwo mudamu ntiyarakirana n'umugabo wiwe yarafise ingorane zidasanzwe umudamu yaramaze imyaka 2 atabana n'umudamu wiwe yarafashwe n'ingwara yo gusurira umugabo wiwe yararasura ijoro ryose imisuzi umudamu yo imisuzi ariko nafamba mixage ya misuzi ni hatari umuntu yagira ama mixage imisuzi ariyo yasurira ngo aye bibi anafanya biti yindi yagira ngo pu ina ngo pi hayindi yagira ngo bisa uravyumva araza mugabo arabimbwira ndamubwira ati ivyo nibisanzwe cyane ndamusengera namukoze ko guce gusa nararambuye kuboko ruje ndamubwira ati uhereye uyu ntuzosubire gusorera umugabo wawe kandi nawe uzosura ntuzosure imisozi noka yahagurutse yikunkumura ndabwira ati kunkumura izo mpuzu zawe zose wambaye zose kunkumura kunkumura imisozi yose iragurutse kuri kw'Imana yagiye ari muzima yaje kunavira kandi bakibabuza n'umugabo umugabo we twarahanye ajyaye yambye ati wewe nzo kugurira ikinga ndamubwira ati nta kinga amakinga barayakuye mu gisara cya Bujumbura ungurira ikinga kwasi nzo guha imoto nane barayangiye hariyumvira ngo yakanda guhe bajaje atishwi ugomba kunteza ingora nta vyatsi sinzi yangira yumviriza iradi cyarambye ati urumva niba uri urandabira gati nanjye zendagira mu bandi umva rero sinzi reko azohava kama kuko urumva naramufashije cyane kuko wakoze nico vrema kirakuri gushimira gikomeye cyane urumva ko bari batandukanye cyo duco umugore nari wundi mugabo nasengeye umugabo ndamusengera cyane ndamuvugutira ndashira mu imbaraga abana biwe ngaho bakoranye umugore we wari ngaho ndashira mu imbaraga umugabo atangura kudaha ngo yaradaha adaha inkoko yabandi yivye yari inkoko yose irakorokeje ngaho ndasubira ndavuguta ngo yakwita imbata yabandi ngaho yo yavanye n'amagi amagi yatereye mu ndi wiwe amagi 10 nayo 12 yose hasi ngo baba akorokera hasi ndamubwira ati nibindi biracaza rindira n'ikindi kintu mbona ndamuvugutira ndashavura gose ndavuga ati ikicyanyuma kimuvemwa umutwe w'impene hasi ngo gaba yamaze ibitungwa by'abantu umutwe w'impene iyo mpene ngo uyo mutwe wivye ku kabari ingora rikabisa ubu rero bafise inzo ngorane ubu turabasengera bagakira bigahera kagenda neza gusa kandi urumva yuko urafasha abantu muri societe ndiko ndafasha yego baraza ngaho kubasengera cyane gose uraho kuja kubapfumu bigaro bahenda babacinda sago bagira gute babatabagura bakava amaraso mbere y'Imana byose birashoboka ikibi gusa ni abantu batizera ni kugenda wizera uvuga ati byose birakoreka byose birakunda
uravyumva amen amen Amen. ariko ngo muze mutinye bajya abantu bahaguruka ukumva batanguye kurira benshi bajya n'abayisukuru twebwe ntitubereke bajya urazi igituma urizwa nande ninde bayagukubise Imana kwitagwana eh Imana nikubitana Imana nikubitana hirya rero ni escroquerie ni escroquerie bajya n'abantu abantu bari kwaragira ibintu bya escroquerie bajya ntitubemera ibajya abantu baza biriza uya uri mu mpemu ntarira agira umunezero uranezerwa uri kumwe n'umuntu akomeye cyane kuryohererwa Imana yawe reka naguha akarorero ubu uri kumwe n'umukuru w'igihugu worira canke wonezerwa uranezerwa kuko ni iteka rikomeye cyane ni iteka kubona wicaye n'icyubahiro umukuru w'igihugu yaguhaye iteka none uri kumwe na mpemu nawe atusumba twese ari hejuru ya byose worira canke wonezerwa nonezerwa gusumba bagacabarira bajya sibo usanga nk'umugore yakorotse hasi ariko ararira umugabo bariko bararira bijya bintu ntavyo wemera bijya bintu sivyo benshi ugiye gutoza neza hariho abariko bararira barizwa n'amadeni y'abandi bari ngo igire akikumbagaza hasi ngo igifapa ugende ngaha ndishimize bari ndabiriyoko ye baba we benshi bakarizwa n'amadeni abandi nabo bakarizwa n'amafuti baba bafise uravyumva akarira guza agakumbagara hasi kumbe n'umurozi atinya gutaha uravyumva ujya yitwa supe ujya yitwa supe utunze ibintu byinshi ngaha yewe urumva sindaba umugwiza atunga abagwiza atunga batunga imodoka je ndi umworozi je ndi umworozi ndi umurozi ndi umworozi muri umworozi bana yari imbata n'imbata ni ngabo canke ni iyo ni ngabo iri kagenda yitwa gute iyi ngabo iyi ntirabatizwa ntirabatizwa iyi ntafata ibatizwa iri imbere iri imbere nayo ntabatizwa kuko ingoma zije zibatizwe hanyuma zije zigira mariage bibi kandi mariage izobera mugisyo izobera hariya epfo ahantu bita mu mariba rero sare ni nziza cyane sare ibaswe neza cyane itanga izo zizohezegirwa rero izo zihezegirwa rero tufise igiriza ari epfo mu mariba yego cyane none inkwano bazoyakirira he inkwano je nzoyakira nije muvyeyi n'amazina ni jewe nyine muso kubatiriza nzo ndazeheza amazina twabonye urafise n'imbwa ngaha yase imbwa reka ijya yitwa suti ndumva ko suti suti yitwa suti hari supe akaba na suti akaba kitwa supe imbwa nayo yitwa suti kubera iki suti kubera iki supe aha ico bitandukaniye ko soutien bivuye muri verbe soutenir uravyumva ni rero c'est un soutien de souper ishigikira souper supe kubisanzwe urumva soutien ibonye umuntu agomba kwita souper icaye intervena ningoga ni soutien ego super merewe neza ariko ego amerewe neza babanye neza mu mabayaga bavugana ryari nto bagirana n'amasezerano souper yabwiye soutien ati wewe cunga basuma ati nanje njejwe gukurikirana ivyo imbeba zo munzu zamushushwe zake ati umuntu wese nakora akazi kiyiwe ati wowe ujejwe kuraba abasuma abambuzi nico gikorwa ufise ngaha ati nanje ari supe ati jewe njejwe gukurikirana ibijanye n'imbeba zijya impuzu za boss ngaha imbeba ziniba zibindagara iki ati nje bikorwa vyanje ariko ngerageje kumva n'amazina soutien ni féminin na supenis femine burya ntuzohavugira amadida niko bazogera bakagira ibintu by'insa kuko tuzi ko ibintu biri ahantu hari abakobwa biza gusa nka soutien supe na soutien nta bintu by'insa ko bashaka kujamo kubera bo kira muntu wese araza akazi kiwe babanye neza mu mahoro n'umutekano hajya bijya kenshi bajya abantu bagira insaku nta kazi baba bafise bakora uye abantu bagira insaku nta kazi baba bafise mugabo kira muntu kazi kiwe nta mwanya bafise wo kugorana uye ntibishoboka niyo bageze ku sahani basangirira hamwe yego basangirira hamwe neza cyane bakabazanya ati bakahana raporo wakazi kagenze gute super je nafashe imbeba zine
atakunjya mugabo je sindakugora wewe nufuga je nariye najichigo this way yes yarigeze kugirisha ikiganiro baramubaza ati mbega buzu tunze biki arabwira ati je ntunze ibintu benshi ntunze madame ntunze n'abana ngo haro n'inyenzi ngira za nyenzi rero ntizikiboneka kwera supe ari ngara akazara gakora supe nta jinyenzi yarazica gusa ya ntanazica kuko igihe ashika ngaha naramubwiye nti mu bantu mugiye kubana urabona uzanye umuntu mushasha umuntu uzaba presentation muri presentation rero supe naramweretse ati izi nyenzi zibona tegome muga gusa byari niho supe ariko kumbaza ati none kumbona zitera zigwira nibiki supe ambaza ico kibazo kubera iki izi nyenzi mbona zitera zigwira cyangwa ati yihanganire yari kuravuga ku kibazo c'amatongo bako amatongo yazi supe nyene ati none ko inyenzi ziguma zigwira ziba nyinshi zizobahe daba hose bariko aravyabiriza nkinga busuru niho haresigaye hose haruzuye gakungwe hose bagezeye ati zizobahe carambwiye ati izi nyinshi zizobera muri plafo ntangorane izindi nazo ziba mu kabati hari izindi ziri mu ntebe kandi ntizitubuza ko twicarayo hari muri frigo nishaka kujayo ziratinya hano hakanye ziratinya hakanye zoca zihwera kare uramusigura rero supe ndamusigura supe aravyumva ubu supe yambwiye ati sawa nta kibazo ubu nta ngorane babanye neza cyane barumvikana uyu ndabona yatakaye abavyeyi biwe ntazi yatakaye uyu unye nawe nafise ingorane yavize ingorane abavutse bashika indwi abene wabo bose bagiye bahitanwa bamwe n'imvura bane n'imivo nihumva abandi yo bavugira hari inyuma mu rugo n'abantu bagerera cyane batagira discipline burya ufise abana bakaguma biyangaza niko havamo bakomereka bagira ingorane uyu rero ko yaciye ubwenge bagataha abandi n'akazi kabo shaguhana n'ingorane yes urukurumva yuko ni papa Mukulukulu kandi asanzwe afise n'ibindi arafise ivyo atunze ibitungwa ivyo noroye hari abatunze n'aborozi jewe rese ndi umutunzi je ndi umworozi awe uroroye je ndoroye afise ivyo yorora kandi urabona ko vyose bibanye neza nta kiko kiyajyana n'ikindi oya ntibishoboka bimeze neza yego bibanye neza biri kuri discipline imwe nziza cyane ikira muntu wese araza akazi ajejwe nkuye ariko arajwiragira abo bajejwe kujya imisiba niko kazi kabo bacungana nuko abona umusiba uri kuriyangaza ngaha acha fyonda indagara ntakorako n'amasezerano twaragira amasezerano ati aho utakusaba hapa uwezi usiguse tena hapo yaravyemeye bavuze bati ntangorane niko bimeze ego bisaba ko dusigeze mu musozo twovuganye byinshi na muzehe nitwoheza afise inkuru nyinshi cyane yo dutera ariko reka tumureke twamusa nta nkuru ntera oya jewe kare ngikomeye natera amabuye natera amabuye yego natera amabiye inkuru zitera gute inkuru umuyaga wo zitera gute nta muntu atera inkuru ntazo ndi umuntu agore oya ni nabantu baguma bihinda bagira gutya babije hajya baruzi yuko kenshi baruzi yuko abantu aribo biteza ingorane abantu nibo biteza ingorane no kuri kwimana umugabo umwe yagiye kuraguza ku mupfumu amwe ati ndazi kuri rumenyi ati nagenda gusabe umbwire ubona nzopfa ryari aciramubwira ati wewe usigaje amezi 4 kugira ngo upfe umufuma mubwire aciramubwira itariki izi ku kwezi uzocupfa tisawa umugabo aratigitara yirukanga arondera ubuzima za tariki zigeze yariko aragenda atambuka acayibuka za tariki ko zigeze acaranyerera acagwa hasi barapfuye acaguma ajyamye yararyamye agaramye acaza umumama umwe yari yazimiye yariko aronda ku isoko wajya kuri kotebo acaramubaza ngo wewe ngo mutama ngo uryamye ngaha ngo nagenda kwibariza ngo mbe ngo ndayanga kayira ngo kaja kwisoko kuri kotebo mwego ngo ntarapfa ngo wamanukanira ibarabara ngo inye ngo wamanukanira ibarabara ngo ntarapfa ngo hari hagiye iruhande ngo ya top 1 ngo muga kuva mfiriye ngo sinzi ko bimutse nyamuga bari bavuga
kumbe nawe yahenze ntarapfa nyine arabite oya hatari hajya n'ibigori vyokeje ku mwozi hatari kwe oya hatari n'ibigori vyokeje ku mwozi none tuvuga gute papa n'ibintu bigoye ibyo naho uri dance ingorane ibibazo kandi uvuze ingorane zocisha kwiza problem ego gatoyi muzeherera aho umuriza rero abantu asige baganura amabisi akajambo gatoyi kuri bo n'abantu basige bagura kunguruzwa gushika ku buzi bwabo akajambo gatoyi babwira kwe batubwira ko muri simire mbere bizogenda neza cyane ego imbere kubahumuriza nagenda kubwira yuko mu Burundi twebwe turakwiye guhindura amazina hariho amazina tugiye guhindura urana nk'akarorero mubu wewe witwa Benisho uravyumva warukwe kwitwa nka Manirakiza Gitoro uriko urankurikirana kubera urabona ni ingorane za problem kugira ngo abana bazozi bibuke yuko higize guca ico kintu cya Manirakiza Gitoro uravyumva ubu abandi nkura kitwa ayishakiye sukari urabona tufise ingorane mu sukari uravyumva abantu rero ivyo amazina bakwiye kuza barahindagura bakamenya ayo mazina agezweho ba Gitoro ba sukari uravyumva ba muceri babiharage uravyumva kuko urabona igiciro cy'ibiharage hakumanuka kiraduga mugabo abantu ntibabitahura neza nk'ubu je umbajije kiduga nawe ko kiduga kije Gitega cyangwa kiduga kije Ngozi ubu ne biduga bisha cyangwa Imana dukunda mazutu ivyo byose ukaza murabibuka uravyumva hama wibuka kandi yuko hakwiye kubaho abana mu vyovyara urana nka wewe nturavyara ndagusaba umwana wawe uzovyara uzomwite dutonde uravyumva cyangwa umwite tonda neza uravyumva uyazi gituma hagize umuntu akubaza uzoca usigura mu Burundi ibintu byose no gutonda isukari uratonda igitoro uratonda ugiye ku mazutu uratonda essence uratonda bisi uratonda ugiye kuveresa amahera yawe muri banki urayatonda ugiye kuyarotira ugiye kurotira amahera yawe uratonda ugiye kuri hikori kuri obere uratonda rero we niwavyara umwana ndagusavye uzomwite tonda neza kuko atonze nabi ntashigiye nukuri kw'Imana agiye pembeye aho abandi bitonde uzogenda haje muri ville ku mabisi uzoranga ngabende uri ku murongo yatonze nabi mwite tonda neza kandi kizina n'iryo muntu burya abaze kuba tonda neza azocuma tonda ku murongo turi kumwe hama rero mbandanye rero ndabaremesha ndababwira yuko batokwihebura ibitoro kizobonekana isukari izobonekana uravyumva isukari yashobora kubonekana umwanya n'umwanya ivyo ntawo bideha uravyumva muga hari ibintu uzatubeshera Imana tukavuga ngo Imana ngo urumva ngo nizo bikora Imana nizo bikora kandi bazo bufise ihinguriro rime ry'isukari iri muri sosumo none iyo Mana nizo terura isukari zane ngaye bujumbiri dusanzaze mu kabisa none wewe wumva izova gute hariya muri sosumo igushikira ngaho uri Bujumbura uri wenyene hari akuyerera indi yihinguriro y'isukari kaja nko mu kajaga bagwiza tunga bavyumve bashama amafaranga bazana indi hinguriro y'isukari gitoro baguyize igitoro kigwize muga ama station ni menshi dufise ama station mugabo ntitugira bazana igitoro nizo ngorane uravyumva nk'ubu ngaha mu Kanyosha barakwiye gufata nka wewe Benisho canke aje fati nawe furunisi igitoro ciwe nogera nko muri Tanzania nkazi ndikora basa magunguru nzana ahana mu Kanyosha ngafata nk'ingunguru ngakubita ku mutwe yuzuye igitoroti 1 2 3 4 5 mbebaza nk'ubu mu Kanyosha twumvikanye abashende bose bari ngaha mu Kanyosha uravyumva twego abavye tukasha tuje nyuma twera kuzana igitaro twe twara bubumba kuzana mu igitoro aha mu Kanyosha tusokugira ingora zose cazuzura uravyumva none muguma murindiriye ngo imodoka ari bazo zizizana we imodoka izozana igitoro gute kandi ari ikinywa ibanza kukinywa imbere yuko kizana ingorane turacyari muri izo uravyumva kwiva mu bizotugora ni nko kujyanye ufise umukozi wawe ngo nateke ingashonje abanza kujya imbere ko kugaburira waguze za 10000 wewe ushigirwa n'iza 5000 uravyumva nuko rero ko imodoka igitoro abakeneye igitoro ni imodoka nizo keneye igitoro twebwe rero dukwiye kujya kukizana kuko naco dukeneye uravyumva honye kintu kinkaje nyandara
ntiduhuza kwenda kamoto ariko imodoka yari yumvise gusa kimoza uzabona ngo ngaho nyene fresh girl igacihagarara ushiramo 50 litre niziko zirahera ariko jewe ninakura 50 litre Tanzania ku mutwe nzozishikana zose naho nyoterwa sinkuramuna dukenge ngo nywe kera tukiri abana baratubya ngo ugwaye inzoka ngo bagushira essence ku gafuniko w'ikiyeri ngo kandi izo nzoka gize none umufuniko w'ikiyeri umva uzonye litiro 200 uzozinywa ryari nta mwaka uzohera nkira nk'imyaka ijana izohera yego cyane ariko kandi akubwira yuko buya nisima ntugiye ngo nikirenga nisima nayo nyene yavuze nisima nikirenga iguseko bwana buseko nyene iri kure we buseko izo biri hariya mu cibitoke uravyumva bazokura isima mu cibitoke wewe uri makamba ngo uzoshikiye ehe baraza haji Buganda barayikeneye ibuganda bakaza kandi bakaca babandanya bakaza munyamitanga barayishaka isima bakaza Kagwema ya mbere barakeneye Kagwema ya kabiri bakeneye isima bagaca bazigihanga ajya gusantre kujya gatanu bakeneye isima kugiye 10 bakeneye isima uravyumva hariya kwa badogo bakeneye isima ku mpanda uravyumva kuri Tereze Marambe bakeneye isima kuri Kenze bakeneye isima ayo namabarabara gusa niko nakuganira cyaheza asigaye nka imifuko 3 imifuko iri 3 acha subirayo none umva wewe uri Nyanza ushikwa ryari twe turi mu kanyeshe dushikwa ryari hakuri irindi hinguriro ntariya ntiyakwiye kuja rero nk'indi hinguriro Inyanza rake irindi hinguriro gisi tangiriza hariya ni bikabikunda bikafata inzira yego cyane abagudatungaro nibavyumva bashiremo amafaranga kandi babikoze ko ateze imbere igihugu cyane neza cyane gose erega na Brarudi nugo nyine none ikiyeri gikorerwa ngaho Inyanza nta yindi Brarudi iri none wumva gute wumva yindi Brarudi iri Gitega uravyumva hari hakwiye rero n'iyindi Nyanza hari hakwiye yindi hariya kugira ngo triangle bagababahejeje ikiyeri cyo sigira kigwa amafaranga 1000 uyu munsi igeze kuri 3 kana wocu usubira kukenwa oya nta kenzo so kunwa ko narakiriye Yesu yego hanyuma kandi ikindi kintu burya nagenda kubwira na fomi intabire none wewe mwene waje wewe abantu bakeneye kurima bashika miliyoni 10 kuri kwimana bose hari igihugu cyacu gitunzwe n'uburimyi n'ubworozi uravyumva kandi urabona yuko abatware dufise ubu indongozi zacu ziduhimiriza kurima no korora uri kurihweza isi iri kuratitunga nimba itamaze gutitunga none ntidukenera intabire turazikeneye harakeneye rero uwundi muntu yoza ngo ahingure yindi ntabire ayo mafaranga mushira mu mabanki nimo washira mu migambi aba bantu bagera kugura amamodoka ari meza izi modoka ntizikenewe ntacyo zitumarira uya hingura abantu shiramo intabire shiramo isima umuceri isukari zani gitoro ivyo nivyo dukeneye cyane byo duteza imbere kugira ngo turako twotora imbere jena n'umugabo avyibushe meze neza kera none nukuri kwimana jena pima ibiro 105 nukuri kwimana sa 5 kilo sa 5 kilo ubusigaranye ubunye nimba ari byinshi ngeni 70 nivyo nubasigaranye kubera iki ntabire yarabuze ntazugifise ntarenga nziza zikobonekana intabire yaragiye isombe ubunye dusigaye tugena kwa isombe umva isombe ugiye kwa usanga ari kubukoko ngo bwitwa Maria ahubwo bashobora ngo iryo ntiriribwa uko ariko Maria uravyumva ahubwo ko gusanga gafise inzobe cyaragize mengo karisiga amavuta none papio ni miru n'imva iyo nimva yego reka nzoka kwiri ku munsi nakabonye uravyumva urabona nkubuwe ntuburehuko oya wewe wateze muremure wabuze intabire ucubura n'ikiyeri urumva ikiyeri mu myaka iheze nta muntu mukuru w'ikiyeri yagira gucyane oya nibagira uko mukuru w'ikiyeri bagira uko oya yote we ntubona ko ariko araduga oya ntubona ko araduga none akayira gafate ngaha none raba kantu yongeyeko oya nabagiye bwa mbere murakinyoye imeze gutya ikiyeri bazi gituma ndakinwa ameze gutyo ubu abantu bose mukuru w'ivyeri babinwuko kugira ngo ntagire urengana ngo amubone ko arakorana n'ikiyeri hava musaba urinyegeza cyo bituma abantu benshi ubunye usanga ari bagufi abandi bafoye amagongo barinyegeza bako ikiyeri rero ko muri wa musteri nico bituma bitunye abantu benshi kumenyegeza ariko kiyeri wasanga ari abagabo barebare gusa bihereza
nabo bombora nabambona mbwa byari bikiriho byariho byinshi byari byinshi urumva rero zose n'ingorane za probleme manyishika kugira rero ngo abantu baboneke bazose baboneke kuba barebare nuko usubira akaboneka inzoga nyinshi n'intabire nyinshi intabire bakitabira bitabira bagafata icupa bagororotse kugira ngo bamere neza kereza ivyamwa apana kuza turanwa twinyegije twitunye imitima mibi mukama si bintu yo this way imbaba yo 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 nibutse kera tugifungura wasanga tumeze neza ubu mugora cumba ubugwari bwiza umugabo wiwe akabunyegeza twokeje umukeke twarawusangira none ubu ntawotsa umukeke bose botsa amasembe amaseza afise ibitwe vyuzuye amabuye bavyita sarubaba kera yo Gay sakuzi wa Step Media 257 ndabashimira cyane twaze byinshi cyane twarakumwe na muzehe ngaha mutama mukulukulu kambembe gatonya muze ni mavi ya bata pardon sana papa okay. Papa za bien papai papa père père ya beni okay papa eza kidogo a parler alingala kidogo hapa lingala ezate kana za mwana Kongo mwana mai kuna Kinshasa oyo soko moni ngai oyo mwana kine ngai ndo petit frère Mobutu moko seul qui reste Nzamba salis ayebingaye Nzamba za moko papa mukulukulu kambembe kambuzi kesa ndagushimira cyane papa urakoze cyane nkuko uri umukozi w'Imana ushobora kuduherekeza n'igisabisho ukadusengera kugira ngo amahira twayazazaranye mwo tusiri tuyacemo twanyuremo neza yego cyane nuko datugororoka uhoraho nyine ubasha no bushobozi nuko shishira kudufasha tukudurira neza shishire guhezagira abaronsa abamodoka ariko data nanje ntunyibagire ndakeneye imbugi ndakeneye imodoka data ireka nararushe no kugenda n'amaguru mfasha nanje ndabako nobona imodoka uzobukoze data birambabaza iyo ngiye gutembera ngasanga abantu bose bariko barajya inkoko nawe ngo shike muri nkajya inkara mfasha nanje bana banje atakujya inkoko umurete barawukeneye kugira ngo bavyibuhe bigene neza ujane n'abantu basore babiri aho bacha usujane nabo barinda basuma ntibibino kamera kugira ngo ivyo twavuze tuze tubibure kandi cyane nabo bagenda n'ubwenge batume bakuramo karateme mwana bayinyegeze mu mufuko bazi batume batwara ico gikankara tubisaba tuvyizigiye ni mu ryazina ryera amen. Ego turasozere rero tuzosubira no gutaha muzehe yadusengeye papa yadusengeye pa ya beni za tusengere za prier pour nous. Ego tuzosubira no gutaha uri kumwe na beni kuri biko byandika besike professional abamaze kugira subscribe ni neza cyane abatarayigira nawo mugire subscribe mugire subscribe no kuri channel ya papa Mukulukulu. Murakoze cyane. Mukulukulu Comedian ni Mukulukulu Comedy. Ego. Kandi bavuga ko vuba bigiye kuza bishashye. Ya baba we ni ngorane.